Hello, mwaramutse canke mwiriwe. Ni umunsi w'ikonje, hari ibiruhuko vy'abana vya Pasika. Nafashe ikonje kugira ngo mfashe abana gukina hano. Ndashaka kuvuga ku kintu kenshi na kenshi nkunze kumva abantu bavuga, si abarundi gusa, abantu muri Afrika bavuga ngo ni ukuguma muri Afrika, ibihugu tuvyubake, ugiye hanze wanse igihugu, ibintu nk'ivyo. Ariko je nibaza ko kuja hanze ari ibintu bisanzwe kubera kugira ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kenshi na kenshi hagiye usanga bweze hirya no hino, atari aho iwanyu gusa canke ku gatumba. Mbere ubiravye no mu Burundi n'abantu bake ubu baba ku gatumba ko bavukiyeko, benshi usanga bavukiye iyo hariho ivyo twakunda kwita ngo ni Cendajuru mu Rutoki, hanyuma kubera ata opportunité zihari, haba kurondera akazi canke amashure meza, ugasanga abantu bagiye i Bujumbura, i Gitega, mu bisagara binini binini. Je mbe nkiri umwana harimwo abantu benshi wasanga nanje nakuriye ruguru, ariko hari abantu benshi baba bari Bujumbura bakazotaha mu bihe nk'ibi nyene vya Pasika na Noel kuramutsa famiye, ariko ahandi bagaca baja i Bujumbura novuga gupagasa nkuko babivuga. Hari n'abandi baja mu za Rumonge, za Kigwena n'ahandi nkaho kurondeza ubuzima, kuko hagufwa mu bagore ugwa mu rugo n'abana n'umugore n'abana, vyiza nuko wogenda ukarondera icobatunga. Ivyo vyamyeho aha i Burundi, hari n'abandi benshi baja gukora ama mission yo hanze bakagaruka. Hari n'abagenda bakimuka gose, uravye bariya bantu ugiye nko muri za Bururi, za epfo za Rumonge, za Makamba, mu Kumoso, usanga abantu benshi ari abimukira bavukiye ruguru, hanyuma kubera amatongo ari matoyi bavukana ari nk'abantu 3, 4, 5, 6, 8 wanashaka mu Burundi, agaca ahitamwo kugenda i Bujumbura epfo mu Kumoso canke Imbo ahakiriho amatongo. Ivyo vyamyeho bakimuka, novuga Burundi nko mu Kinyarwanda nyene batazogaruka. Washaka hari n'abarundi nigeze kumva bari muri za Kenya, bagiye muri vya bihe bavuga ngo nivyo ku Manamba, nibaza hari mu gihe co kuri colonisation, abantu baja gukora sinzi ivyo bakoramwo, kumbure mu mirima canke ahantu mu Butara simbizi, ariko batashoboye gusubira mu Burundi, ubu batazi neza na neza niyo bavuye. Ivyo bitihwe. Uravye no muri Bibiliya ku bayisoma, Abanyisirayeli bagenda barimuka, bimuka. Aburahamu aho yaravukiye Imana yamuvanyeho, turabibuka bari muri Egypte canke muri Egiputa canke mu Misiri, bivanye n'ururimi usomamwo, Bibiliya usomamwo, urumva ko vyamyeho. Hanyuma kugeza n'ubu rero nk'iki gihugu jewe ndimwo, nuko ntakweretse aba bantu, aba basore ubona imbere yanje, biraboneka ko atari imvukira za hano, kandi ntabwo baje gutembera, bazoca baguma aha. Ni ukuvuga ugiye nko kw'ishure canke ahantu ku kazi canke mw'isoko, usanga abantu, hari abantu abo twita kwanza ba hano, nabo bavuga ko batavukiye hano, bo bita ngo ni abamaori, bafise urubara batera kandi batirabura. Hakaba n'abazungu baje bavuye mu Bwongereza kubera batari bishimiye intwaro y'icami caho. Usomye muri histoire urabibona, hari abazungu benshi b'Abongereza bavuye mu Bwongereza, nibaza nko mu canjana ca 17, 18, baja muri Amerika, barya bubatse Amerika mu bisanzwe, sivyo ko bagiye baravanga n'abandi bazungu bo mu bindi bihugu vya Burayi, baja muri Canada, karya gace Canada kavuga icongereza, baja muri Australia, baja no muri New Zealand. Ivyo bihugu novuga bine ahanini nivyo bafashe, ahandi novuga ko batabaye benshi cane, canke ngo bavyigarurire nko muri Zimbabwe, urabona ko canke South Africa bitashobotse kubahigarurira. Ariko ubu nibo bitwa abenegihugu, aba Kiwi, n'abo bantu b'Abongereza baje mu vyinjana vya 16, 18. Hanyuma nyuma hakomeje haza abantu, nkuko nakuvugiye mw'isoko, usanga hari Abashinwa, nibaza ko aribo benshi bakurikira abazungu, hanyuma hagakurikira kumbure Abahindi n'abandi bantu bava muri Aziya,
bavangavanye za Filipino, za Thailand, za Vietnam n'ahandi. Ubiravye nko muri Amerika nk'akarorero, nibaza ko ariho nshobora kuguha akarorero ko hoho abantu bibonekeza. Urabona ko nka ama company abashirahamwe akomeye cyane nk'iyo Microsoft canke Microsoft itwagwa n'umuntu w'umuhindi akivuga wanashaka n'icongereza c'igihindi, biboneka ko ari generation ya mbere y'umwimukira ashobora kuba atavukiyeho. Umukuru wa Google nayo nibaza ko ariyo ikomeye no gusumvya n'izo zindi zose, nawe n'imvukira y'umuhindi. Hanyuma hari urya Elon Musk akomeye cyane, nibaza ko ariwe muntu cyangwa mu bantu bangahe batunze muri kya gihugu, afise n'amakampani akomeye za SpaceX n'izindi, nawe ava muri Afrika y'Epfo, South Africa. Donc Trump nawe nyine umugore nubwo avuga uko byumvikana ko abavyeyi biwe bavukiye mu canke abasekuruza bari abagermani, abadagi, umugore wewe birumvikana ko ari uwo muri Europe de l'Est n'ururimi avuga. Hanyuma urya Vance akurikira JD Vance akurikira Trump, ikigera ca Trump nawe nico kimwe, umugore wewe ko ari umuhindi. Muribuka Kamala Harris yariko agwanira nawe ubutegetsi muri Amerika, bireka ko ari umuhindi avanze n'umuntu wo muri Jamaica. Hanyuma Barack Obama muramwibuka, se wewe n'umukenya. Nshobora kugwa n'ubundi biro byinshi, ariko reka nigereza aho ndakwereka yuko kwimuka n'ibintu bisanzwe ukora, atari kuvuga ngo wansi igihugu, ari ukuvuga ko hariho impamvu ushoboye kuwashimye hagusumvye hariya, canke wahobonye aho bweze nk'uko urya mugani w'ikirundi ubivuga. Hano naye kuvuga ko nkaha uzanga hari abantu cyo kumwe na Amerika, mu Bwongereza naho muravyibuka Rishi Sunak yahoze ari minisitiri wa mbere ubutaha, nawe birabeka ko atari muko yari umuhindi. Umudame arongoye aba Tories canke aba conservateur muri England, nawe sinamubikiza neza, ariko birabeka ko ari umuntu wo muri Nigeria wenda. Ibintu nk'ivyo rero nakuvuga ko aha nkaha hariho kenshi umuntu avuga ngo tuva mu gihugu gikenye, tuva mu gihugu kirimo intambara. Ivyo nivyo, ariko hari n'abandi bari ngaha mugabo batava mu bihugu birimo intambara. Usanga bangaha hari abantu bava mu Bufaransa, bava mu Budagi, bava mu Bushinwa, ko nabivuze, mu Buyapani, muri Korea. Ashika navuga ati aha ndahashimye ngeranije na hari iwacu ku mpamvu canke iriya, ubwo ndigumiyeho. Ivyo ni ibintu bisanzwe cane gose, nta cago canke icaha kirimwo, urashobora kuhaba. Ikindi kibazo abantu benshi bagira nuko avuga ngo je ko ndi umwirabure, ibihugu n'ivy'abazungu, ibintu nk'ivyo. Ego ico kirumvikana mu vy'ukuri, iyo uri umwirabure mu bihugu vy'abazungu hari igihe wumva umenga uri isole canke uri wenyene, ugasanga nk'ahantu kw'ishuri umwana wawe agenda niwe wenyene w'umwirabure. Biranashoboka nuko bamwinuba canke hari umubwira nabi, ivyo birashoboka. Ariko nibutse hari nko mu 2005 gutyo, nari mfise umugenzi yagiye twabanye muri Afrika, hanyuma agenda muri Australia. Turiko turaganira, ndamubwira je numvise ko muri Australia harimwo abazungu b'amacakubiri, bimeze gute? Arambwira ati mon frère, twe twakuriye hari iwacu mu Burundi, mu Rwanda, uribuka ukuntu abatwa twabanena hamwe n'ikintu ariyemo udasubira kugikoresha nubwo wocoza n'isabone. Ati bijya bintu nta handi hantu uzosubira kubibona, nta hantu na hamwe umuntu yo kunena ku buryo ikintu yariyemo atocoza ngo agikoreshe. Ati vyo nshaka kubwira yuko amacakubiri canke kunenwa canke kwinubwa ushobora kubisanga hariho hose, biva ku muntu ku wundi, ariko nta kintu kirengeye kihari. Kenshi na kenshi usanga ubucuti mbere bukomeye gusumvya n'ubucuti tuba dufise iwacu. Nico nashaka kuvuga. Ndaja gukora iyindi video mvuge kuri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo nibaza ko hari ikintu abantu benshi batamenya, ariko ndaja kubabwira experience yiwanje, kumbure ishobora nawe kugufasha.
nuko rero ugira umunsi mwiza, bye.